urabona ikintu bikubaza yawe yamugora ntushobora kumuhera yamugora sishobora kumupima ndamukwica ntushobora kupima n'urubavu rwanje Imana yandimo udashobora kumuhera ujya ubu nyene ushaka umupima hako nohebuke nukuma namwe udashobora kumuhera rero ibintu kunyere bimeze ntibibona nawe ako ntibakagira ntibakazungurusha igihe risuka kuri menshi ni menshi sha gitweho cyane mbere umunsi utambaye uniforme ntiwakoze oya uyu munsi wari umunsi w'akaruhuko kanje nyine niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo tuganire nanjye ndishimye kuba wanyumviriyeko hama icyo nashaka kubwira ni Christine ibintu ngenda kubwire ushobora kwibaza ukuntu badishira soni ushobora kwibaza ibindi bintu kuko ni ibintu bitamenyerewe kuri twebwe abakobwa okay cyako kuva twamenyana narakwiyumvisemo numva nyine ko ibintu bifise muri je ntubyigumizamo ahubwo nogererwa no kubikubwira nora ndagukunda ndabyumva kandi cyane rwose ufise kubyiyumvira uko ushaka ufise kwibaza ko ndishira soni ufise kwiyumvira ikintu cyose ariko icyo wamenya cyo nuko ndiko ndakubwiza ukuri byase ko ndabyigumizamo ego birumvikana ushobora kutabitahura kuko nanje ubwanje birantangaza kuko ni nacyo cya mbere je bimbayeko urazi nene nimba ari umuntu wa mbere ntashaka gutakaza ni wewe uvyumviye ko ngerewe kuba turi abagenzi ngerewe kuba uri umuntu wanje ushobora kugira ikintu cyeco cyose nshaka ndafise ubwoba ko mu gihe twakundana je nawe vyohera nabi byatse ko bibandanya ntidushika aho twashaka gushika ubugenzi bwacu bwaca bupfa kuri ivyo rero mukondo ndagusaba ibintu byo kumva ko twakundana uvyihoze twigumire uko dusanzwe turi Nora nyizera ibintu mvuze ndabikuye ku mutima nta mpamvu n'imwe
ihari yotuma ndakweba guca nume dukunda kubesha no kubeshera iki none umutima wanjye ndawufise ari umwe maze guhura n'ibigeragezo byinshi n'ibibazo byinshi sifise ukuntu bisobanura nimba by'ukuri uvuga ari byo nkunda ubu nkunda by'ukuri apana kunkinisha no nije ndabikwibwiriye kandi nzikurinda isezerano ryanje ndakwizera cyane rwose okay nzonyihanganire ko mbere biragoye kugira ngo niyakire ko mfise umuntu nkunda canke ariko buke buke bizoza ndaryohewe cyane kubyo tokwibaza Rich, akazi naguhaye nturiko uragakora neza biriko vyankira hehe wowe baza yuko kugira umuntu akwizere ifata umunsi umwe canke indwi imwe bisaba nk'umwanya arindira nkiguha akazi wambwiye gute wambwiye ko ari tikitake mu minsi mike uzonzanira ico nkeneye Queen ndavyumva ndi mu nzira ndimo gushika ku mapuro umwanya n'umwanya uzoja ndazikuzaniye wenyine umwanya gusa okay kanda guha amahirwe ya nyuma kandi wemeje uzoshitse sawa wema akanya gusa okay amasheri merci beaucoup akoze cyane kanje ko kazi wapi musanze shehe okay ko gususiga utsinduka ku kazi ukagenda kare cyo adukanye n'ibiki nimwe gusigaye ugusigaye utsinduka ku kazi kongera ugataha utevye kandi kayine wazinduka kandi kayine washikwa mu gutaha ni akazi kandi urazi niko katubeshejeko kose ko byari bikimeze kuva kera twabaye twe gukora akazi kandi turabizi twakora akazi wakazi kawe ni kahindutse sheri nyumva neza aba boss ari ukuntu bigumura ukuntu mu kazi hakagira ibintu bihindagurika aho ntuntahure nawe ahubwo reka ngenda hama ya shati yanje aje kwitunganya wayigoroye apeti rero ndagiye nice I love you I love you sawa oh ateye amakenga
guhera ku tariki imwe nene gushika ku tariki ya nyuma nene bakora yaga. Honey. Sarah tukasubira. Bye. Wengi wanagota hazi gutwenga sheri mu ruko barabizi n'apanyi ya ushaka kunige sindakuniga urasaze amashira ndagushimira n'ukuri wakoze cyane kuza kundaba ngaha haba hari irungu sindonka umuntu tuvugana sindonka uwo dutera inkuru muri rya rungu nyene nkaca mbona haje umuntu nkunda sheri je nukuri urazi ndagukunda ariko urazi jewe utaraza mu buzima bwanje tutarakundana je nukuri nari mbayeho fose nibuka n'ikintu nari mbayeho je kwanza urazi ikintu ca mbere sheri je vraiment ndagushimira ko nawe waranyemereye ico ndakigushimira kuko nari mbayeho umutima wari warumye kari karabaye mugu wawuziye umutima wanje amaze kubona igishifu bagize mu mazi kica kijoba mugabo cumye begukubise n'isura yomeneka ubuje umutima wanje n'igishifu cyaciye mu mazi umeze neza cyane meze fresh ku mutima ndaryohewe sana kandi mu rukundo nawe shiri ahubwo nije nagushimira kuba warampisemo aha hanze hari abakobwa benshi cyane mfite je nyuma yo kubura umugabo wanje ntago nanzi ko nosubira mu rukundo ariko nimamaze kukubona nyene utsimbira umutima wanje bisanga nanje nagukunze rero ibyo ndabigushimira cyane kuko wamisemo mu bakobwa benshi hanze hari abakobwa beza kandi cyane ariko uhitamo jewe unkunda uko ndi basi sheri ubundi rero ndakwibariza akantu unkunda bingana gute sheri impamvu zituma ngukunda ni nyinshi cyane icyambere coco ngukunda kubera ko nawe nkunda kandi rero ndiko ndakuraba mu maso ndabikubonamo ndabona neza ko nkunda vy'ukuri utaje kunjyarya ivyo rero ndabigushimira hama impamvu ya kabiri rero ngukunda kubera yuko wankunze utaravye icondi unkunda utankundiye ivyo fise ntabwo umeze nk'abahungu b'indyarya bari aho hanze rero ivyo ndabigushimira nivyo mugabo sheri nikunda gusabye n'izina mukristo kwinginze ndagukunda wenyine sheri sinoguhemukiye n'ivyo nashobokera sheri yego bro I love you so much ekundiyo I love you more. Mani urasarisha wallahi mana we je ndabihevye nigiri nari muri bisi ya mambutiyaje nuko yari menshi mwibarabara mani wadekonye wallahi rero baciye naho guca intege hayaga umundondera kuri telefone nyene shawanka no kwitaba je ndabihevye awe nari nigiri ikibazo cyawe ugira kwihangana guke oya urasarisha kabiri byagenze gute none man ntiwavyizera ivyuma nasanze bizimvye iranda nasanze ari amajana imisumeno amafaranga menshi nari niteze ariko rero kubera ko nari nitwaje amahera make sinari nkuje amahera aciye biba ngombwa ko ndabigumiza nzogenda kugombora wewe ariko wasarishite kweli oya nyene wihangane ahubwo uhevye yagenze gute numvise
avuga ngo wavuye kwa Bosco bon naravuyeyo kweri naravuyeyo n'ivyo wabikuye hivi kubera ko ujya muvye sha ameze nabi ukuntu yari namye wiwe aca muri saro twicaye tuganira na Aline arengana yavyinjo yari intare ugiye nakwije ni niwe yakwirukana wapi je gusa bajya abantu hari ukuntu ntabakunda amana hari ukuntu ntabakunda ukuntu kweri nabonye guma ndahaba numva ntaguwe neza ndahava kahise karaca kurema karacandi mu kwere kandi sinibaza ko bizohava bimva mu vuba ahubwo birumvikana gusa nyene ni kwiyakira no kwihangana none ubu ubahe ubu ndi kwa Adeline kweri kandi kwa Adeline ni fresh bazi kujya mbere atagorana oya kwa Adeline nimba uguwe neza hose ni kubaho tu kwa Adeline ni sawa man ntuzi kujya mbere atakorogana none ahubwo ufise ikibazo Abeli we yabimenya gute ko wavuye kwa Bosco ko nzi wewe mutavugana cyane hewe Abeli ahubwo Abeli aragowe azigaye haraje umutantara maniga afise inzigo nyakagore iyo basigaye mbona bakwegana ahubwo ngana umugore wiwe ukuntu bama bari kumva baraburutana hana none umbwire ko agira muzane muhira mbere mama ahubwo uranagowe ahubwo rero nimba ari mama wanje agira nzanira iryazo ndayivuyemo vuba yivemo mo yo nakwica nyamutante mana afise iyo nzigo jema naho nyine mba mpagaze ntubuyobona ko mpagaze ngaha aje yozana isuka kaharima afise inzigo ahubwo uranagowe nugera urugo naruvuyemo ruvuyemo utararinda kugowe dukuri k'Imana Alo. Nene ndakubaza ikintu kimwe. Kumbona umenga urarya isya z'amenyo urashavuye. Wampamagaye kugira unturi shavu yani. Hari ikihe kibazo gituma umenga wabaye umutwe w'shitani habaye iki nakoze irekoze. Umviriza Bosco. Icyo kimwe ndagwamagara nyana cyo sigiye. Shaka ko imigenderanire yari hagati yanje nawe bihagarara. Ibi bintu ndabirambiwe. Habaye iki? Hari iyihe ngorane hagati yawe nanjye tumumenga nkabibona? Icyo wamenya cyo haragetswe n'agaciro kanje. Uri umugabo, urubatse. Icyo no gusaba nuko werekana nanje nkabaho ubuzima bw'abantu. Ako ibintu uri kumbwira byumvire ko neza, wabitekereje ko neza canke ni shavuri kuva ku bantu. Inakubwinsa ko nizubaka. None niyo kibimenye ntabyo ruzi ko ndamufise kubera iki uhindutse aka kanyu uyu munsi nyene mu minsi tumaranye. Niriyo ko we bakugiye mu matwi nakubwiye. Ndakubwiye ko atasakuzi hari. Arasanta ngo. Ndibaza ivyo navyo wavyumvise. Nundi munsi. Umviriza ndakurikira. Na nimero yanje. Uyiboke sishaka. Umviriza nene. Allo. Allo? Bite? Ingene tukana? Oya dese ngombwa umenye ariko ikiyago ushaka tugira nicyo ushaka kumenya. Ikintu ushaka kubwira si ikindi. Kwiyama ku mugabo wanje. Ushobora kugendana n'abagabo benshi nawe wamenye ugasanga ntiwamenye undi ukunda kubwira uwo ari we. Uwo ndavuga ni Bosco. Ndi madamu wiwe. Umviriza yakurondera atakurondera sinabyitayeho. Ico nitayeho n'urugo rw'iwanje n'umuryango wanje. Uranyumva? Mvira ku mugabo, mvire ku mugabo. Ni umugabo twanditse ntazokujana ariko arakubesha.
akono agutakariza umwanya agenda uhindira muberanye bo mungana uje kubaka urugo rwawe kandi n'ubwo wanje uvuze umva umukobwa ndakubwira ntiduhanganeje nawe sivyo ntiduhangane kuko duhanganye we nta nguvu n'amanyama wonsomvye ico ndiko ndaguha ni gasoko kugira ndagukingire ku buzima bwawe sishaka ko duterana mu mitwe je nawe ariko gasoko ndaguhaye ni uyigendere uyibagire umugabo wanje na nimero yote uyifuta uranyumva